muri zimwe mu ngaruka z'impinduka zirasanzwe zo mu burasirazuba bwo hagati mu binjana n'ibinjana, ukugwa kwa leta ya Perezida Bashar al-Assad wo muri Syria kwahanaguye igihome kinini cyane ibihugu bibiri rutura mu gisirikare, Iran n'Uburusiya, vyerekeraniramwo ububasha bwavyo hirya no hino mu isi yose y'Abarabo. Abagararije b'ingwanyi za Syria binjiye mu mugwa mukuru Damasco bigendagendera nta nzitizi na zimwe kuri uyu wa Mungu uheze, batembagaza Perezida Assad n'ubutegetsi bw'umuryango wiwe hafi imyaka 60 y'ubutegetsi butavugirwamwo. Izi ngwanyi zivumburutse n'umuvuduko munini zashize ko akadomo ku ntambara y'abenegihugu yari imaze imyaka 13 yose. Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya n'itangazamakuru rya leta y'Uburusiya byamaze kwemeza ko Bashar al-Assad n'umuryango wiwe bamaze kugera mu gihugu cy'Uburusiya kandi ko bamaze guhabwa ubuhungiro bw'Uburusiya. Ese uru rugamba rwo gutembagaza Assad rwagenze gute? Ese Bashar al-Assad ni umuntu ki? Ese byagenze gute umuryango umwe gusa wigarurira igihugu cyose? Ariko ko Uburusiya na Iran bugiye kwemera ko bwatsinzwe, ariko koko hagiye gukurikira iki? Menya byinshi bimwe na bimwe byagucitse kuri runo rugamba rwa jegeje isi yose. Jewe ndi Seti kuri The Megamind, muhawe ikaze. Gutembagazwa kwa Perezida Assad bukwi na bukwi bikozwe n'ikiroberi kireruwe n'igihugu ca Turikiya mu mizi y'imyumvire yo kwigwanako ya Kiyisilamu y'abasuni jihadiste Sunni Islam, ushize ko leta zunze ubumwe za Amerika, Arabia Saudite, Qatar, Ubwongereza, Ubufaransa, Israeli n'Ubuholande, izi ngwanyi zagize imbaraga zitagira ingano. Uku gukugwaho k'uyu mugabo bigiye kugara inzira igihugu ca Iran canyuramwo gikwiragiza ibigwanisha ku bafatanyabikorwa babo mu karere, kandi Uburusiya bushobora kuhatakariza ibirindiro vy'amato y'intambara mu nyanja ya Mediterane. Gusa rero bishobora gucira inzira impunzi z'Abasiriya zibarirwa mu mamiliyoni zisabagiye mu nkambi zitandukanye hafi imyaka irenga 10 yose iheze muri Turikiya, Libani, Yorodaniya n'ahandi, amaherezo zigasubira muhira. Ku banyasiriya ibi byazanye iherezo ritari ryitezwe ry'iyi ntambara yari imaze imyaka n'imyaka, yishe abantu ibihumbi amajana, imiji isigaye yari misaka gusa, ubutunzi bw'igihugu bucumbagira, n'ibihano mpuzamakungu n'inyishu kwiza imvururu yaheze mu kirere. N'abantu bangahe basabagiye ku isi? N'abantu bangahe baba mu mahema? N'abantu bangana gute bamizwe n'inyanja bariko bahunga? Umukuru w'izi ngabo z'iki kiroberi cafashe igihugu, Abu Muhammad al-Golani, yarasemereye imbere y'abantu isinzi ku musigiti wa kera cane Umuyad Mosque hagati i Damasco ku mugwa mukuru, ashatse kuvuga ku banyesiriya isinzi bapfuye bagerageza kwinjira i Burayi baca mu nyanja ya Mediterane. Bwana Muhammad al-Golani yarabandanije ati: amateka mashasha bene wacu ariko yandikwa mu karere kose nyuma y'insinzi. Gusa rero naho bimeze uko, bizotwara igihe kinini n'akazi gakomeye kugira bubake Syria nshasha. Iyi ntwari yavuze ko iyi ntwaro nshasha kizobitara mu isi yose ya Kiyisilamu. Leta ya polisi ya Assad uko niko yamenyekanye kuva aho se wiwe afatiye ubutegetsi mu 1960. Iyi yabaye imwe muri leta zikarishe cyane kandi zikaze mu burasirazuba bwo hagati bwose. Imbohe za politiki ibihumbi n'ibihumbi mu munyororo, none ngiyi irazimanganye mu ijoro rimwe gusa. Abafungwa ibihumbi n'ibihumbi bazazaniwe kandi banezerewe baturumbutse mu busho mu gihugu cyose, abaroberi bamaze kumena ingufuri zifunze inzugi z'ubwo busho. Imiryango yahujwe n'ababo bari bamaze imyaka n'imyaka bavundiye mu munyororo, barira baboroga n'ivyishimo. Izi mbohe zimaze kubohogwa zihaye amabarabara n'ivyishimo, ziduza amaboko hejuru, zivyina zisemerera. Imyaka yose zari zimaze mu buroko n'ivyishimo byinshi zagira ziti: twatembagaje agatsiko, twatembagaje agatsiko. Izuba rimaze kurenga i Damasco mu gitondo nta Perezida Assad ahari ku ncuro ya mbere, amabarabara aja mu gisagara yaragaragara, uretse za moto ziriko ingabo zitwaje ibigwanisho n'imodoka za gisirikare ziteguriye urugamba. Hari abantu babonekanye basahura ikigo c'ubucuruzi mu nzira hagati y'umugwa mukuru Damasco n'umupaka na Liban.
bashira ibintu mu mashashi bapakira mu mamodoka. Inzira zose zije Damasco zari zigaragara nta bantu ubona. Amafoto ya Assad ahantu hose yari yatabaguwe hagati mu maso, ayandi aratuligwa. Hanaboneka n'imodoka za gisirikare ca Assad ziriko zirasha inyuma y'igisagara. Mu karere ka Mazar haboneka inkingi ndende y'umwotsi wirabura aho ibisasu vya Isirayeli vyaguye. Aha Isirayeli yari itumbereje amashami y'umutekano wa leta ya Syria. Isirayeli yafashije cane abaroberi mu gutembagaza Assad. Vyagiye guhera humvikanye urwamo rw'amasasu n'impundu ijoro ryose mu gisagara ca Damasco. Amaduka n'uburiro vyose vyari vyugaye mu gukurikiza couvre-feu yashizweho n'abo baroberi. Gusa imbere yuko ishigwaho, abantu bagaragara bataha mu ngo zabo birunzeko imirundo y'imikate. Imbere yaho abaroberi bari bavuze ko binjiye mu mugwa mukuru nta kimenyetso na kimwe c'ingabo ziwurinze. Abantu ibihumbi n'ibihumbi mu miduga n'abandi ku maguru bakoraniye hagati mu muji wa Damasco baririmba bavyina ngumwidegemvyo. Amafoto yemejwe n'ikimenyesha makuru rurangiranwa c'abongereza Reuters yerekanye abantu benshi binjira mu kirimba c'umukuru w'igihugu Al Rauda. Bamwe basohoka bafise ibikoresho vyo mu nzu nk'intebe na za matera n'ibindi vyinshi vy'igiciro. Bwana Golani n'umutwe wiwe wahoze ari ishami ry'ivyihebe vya Al-Qaeda muri Syria. Gusa mu nyuma Golani yahavuye ahindura isura kugira bikunde aboneke nk'uje kurengera abene gihugu bagize imice mikeyi, minorities, n'ibihugu vy'amahanga. Uyu yavuze kuri televiziyo y'igihugu ko nta gusubira inyuma, ati akazoza na kacu. Izi ngwanyi zamaze gutangaza ko ziriko zikora cane kugira habe ukwimurira ububasha ku nama nyobozi y'ububasha bwose. Mwitangazo basohoye bagize bati ihinduka rikomeye cane ryo muri Syria ryamaze guhinduka ubu, riva mu rugamba rwo gukura akagatsiko ka Assad ubu rigeze ku rugamba rwo gusanura Syria. Ibi nivyo bikwiye ikiguzi kinini c'abantu bacu. Umushikiranganje wa mbere ku butegetsi bwa Assad, Bwana Muhammad Ghazi al-Jarari, yasavye ko hoba amatora yigenga vuba bwango, kandi ko yaze yamaze kuvugana na Golani ukiri hinduka ry'ubutegetsi ryogenda. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron bose bavuze ko leta y'ubunyamaswa yaguye, kandi ko ukugwa kwa Assad ari intsinzi kuba Syria no gutsindwa kuri Iran n'umutwe wayo Hezbollah. Mu gihe c'intambara y'abene gihugu yavutse mu 2011 igwanya President Assad, ingabo ziyiwe zifashijwe n'Uburusiya zasambaguye imiji yose isigara ari misaka. Ikibazo c'impunzi mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati cabaye icago kinini gusumba ibindi muri bino bihe vya none. Bitera imidurumbanyo mu Burayi igihe hafi impunzi miliyoni zinjiye i Burayi mu 2015. Gusa rero batsinzwe cane bikomeye muri zino mpinduka n'Uburusiya na Iran, kuko ibi vyinjiye mu ntambara igitangura bifasha Assad mu gufata ibice vyinshi vy'igihugu n'imiji hafi nka yose. Imigwano yari yarahagaritswe ku mirongo y'imbere nyuma y'aho Uburusiya na Iran bashitse ku masezerano yo guhagarika intambara vy'agateganyo na Turkiya yafashe izingwanyi. Kubera ko Uburusiya buhanzwe n'intambara ya Ukraine n'ukuntu Isirayeli yaciye intege Hezbollah aya mezi abiri aheze, Assad yarasigaye ari ntaho nikora. Ese Syria yoba noneho igiriro nk'amahoro? Ariko Uburusiya na Iran bategekanye iki? Bandanye ukurikire The Megamind mu gihe turabira hamwe zino mpinduka zidasanzwe. Jewe ndi Seti kuri The Megamind. Naha kagaruka. Ciao.